bakunzi batevye isanganiro kaze murano makuru muri migwi kirundi tuyahera ku ngingo ziyagize igihugu c'Uburusiya kiriko kirakora ibishoboka kugira ngo imiti igitoro n'umwavu w'ikizungu biyemeje biboneke mu Burundi userukira igihugu c'Uburusiya mu Burundi akaba yabivuze kuri uyu wa mbere mu gihe Uburusiya bwibuka ubwigenge bw'ico gihugu na igiciro c'inkoko caraduze amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 7 hano mu gisagara ca Bujumbura ibyo ngo bikaba byavuye kubakenera inkoko ari benshi nkuko bivugwa na bamwe mu badandaza ku isoko ya Kotevo ido nido ryano makuru ni mukanya sangwe kazi Dasiye kubaha ikaze murano makuru userukira Uburusiya mu Burundi amenyesha ko bariko barakora ibishoboka kugira ngo imiti igitoro hamwe n'ifumbire biyemeje biboneke mu Burundi ibyo akaba yabivuze kuri no wa mbere mu kiganiro yatanze mu gihe Uburusiya buhimbaza kuri no genekerezo musi wahariwe ubwigenge bw'ico gihugu Ambassadeur Valerie Maikalov akaba yavuga ko hazobanza kuza umugwi wiga ikibazo c'imiti tumukurikire akaba yasubiye mu Kirundi na mugenzi wacu Amele Mutore. Что касается медикаментов, то я надеюсь, что делегация из России, которая будет заниматься Kuvyerekeye imiti hariho umugwi uzova mu gihugu c'Uburusiya uje kwiga ico kibazo turiko turabirabira hamwe n'ubushikiranganje bwanyu bw'amagara y'abantu nayo kuvyerekeye igitoro ni kibazo mugabo nizeye ko ico kibazo kizotorerwa umuti vuba kuvyerekeye ifumbire dufise naho nyene ikibazo cyo kuyishikana hano murazi ko ubuserukizi ari biro biba biri ngaha mu gihugu turakora ibishoboka byose kugira dushikirize ibiriko bibera hano mugabo sitwe dufata ingingo ya nyuma ariko turabizeza ko tuzotorera inyishu ivyo bibazo mu gisata c'ubutungane naho hatanguje kuri uyu wa mbere imuramvya hisekeza rigira kabiri ryo gushira mu ngiro imanza zacitse mu Burundi umushikiranganje w'ubutungane akaba yaritanguje asaba abacamanza kurangura ubwira ico gikorwa tumukurikire uyu munsi twazindukanye umutima wo gutanguza ngaha kuri no mutumba wa komine Muramvya w'intara nziza ya Muramvya isekeza rigira kabiri ryo gushira mu ngiro imanza zabaye ntabanduka hamwe nuko abacamanza muri no sekeza bazokwishikira ku matongo ababuranyi basanzwe baburana hanyuma ikigira gatatu nuko abacamanza naho nyene bazogira ko bahinyuza ishikirizwa ikurikizwa abene gihugu bagumanye akangonongono babonye ko ritagenze neza mpamagariye abacamanza bose bo mu gihugu cose c'u Burundi gufata nkama kino gikorwa ciza kizotuma mu gihugu cacu habiteka nitekane batunganirize abene gihugu atawanje wangura ataco babanje gusaba barangwe n'umutima w'ubutungane koko aha tubwiriye ko tubasaba mu gukorana umwete ico gikorwa bitwararike gushira mu ngiro uko urubanza rwacitse ntituzumve abavuga yuko hageze gushira mu ngiro urubanza hashizwe mu ngiro urubanza rutacitse ivyo bacamanza b'igihugu cose mu vyirinde kuko nivyo bibandanya bitera
iceyi urwego rw'ubucamanza. Mu gisata c'ubudandaje naho ikigo kijejwe iterambere ry'igihugu ADB ngo kiriko gikorana n'ihinguriro Sosumo kugira ngo haboneke umuti ku bukene bw'isukari mu nama yo kuraba icokogwa kugira ngo Uburundi bugabanye ivyo bukura hanze. Umuyobozi mukuru w'ico kigo Didas Ngendakumana akaba yavuze ko bamaze guha urusho Sosumo bita certificat des avantages. Tumukurikire. Ebwe twarakoranye n'ihinguriro ry'isukari Sosumo mu kigo ADB, twarakoranye nabo turarabira hamwe umugambi bafise wo kwagura iryo hinguriro kugira ngo bashobore kugwiza umwimbo. Twarabahaye rero urupapuro bijya twita certificat d'eligibilité aux avantages du code des investissements rutuma bazoshobora kugura ivyankenerwa hanze y'igihugu nabo nyene bakaronka bwa burusho nababwira. Ivyo rero turizera neza ko bizoshobora gutuma iryo hinguriro rica ryoroherwa mu kuronka ivyo bikoresho na matière première bigashika mu hinguriro bizimbutse, bigaca bibatuma bashobora kugwiza umwimbo uzoshobora gusahiriza mu ibura ry'isukari dusanzwe tuzi ko bisanzwe ririho. Tukivuga ivy'ubudandaje nyene igiciro c'inkoko cyaraduze amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 7 hano mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu badandaza n'abaguzi bo kwisoko ya Kotebu bavuga ko byavuye ku byinshi harimwo urugero rw'abakenera inkoko gwiyongereye kuva indwara y'inka n'impene ivugwa. Jean de Dieu Irakoze. Aho ni mu kibanza kidandarizwamwo inkoko ku isoko ya Kotebu. Abazidandaza cyo kimwe n'abaguzi twahasanze bavuga ko ibiciro vyazo vyaduza amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 7. Kubw'uyo mudandaza kimwe mu vyabitumye harimo urugero rw'abazirondera rwaduze inyuma y'indwara yateye mu nka n'impene. Inkoko baduze hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2 kubye twatugurisha iyo tuze kuri interieur nabo bataza gufungura inkoko giye batarose ako kanyama k'inka bituma tusazironka kwa tuzironka nuko byaba bisanzwe. Uraga baronka nka inkoko hagati ya 40 na 50 uraronka 20 bafite isano n'ibi bitungwa bitakibagwa bitamana naho ne haca haba uwo mwuga uko barya izo nkoko ingurube kube n'inkwavu. Uyu mworozi wazo twahahuriye avuga ko ibifungurwa n'imiti yazo yazimvye ibituma borora nkeya. Bisanzwe ubworozi bw'inkoko buragoye arico gituma mubona inkoko ku isoko zizimba. Inkoko zirafise ingwara zizifata cyane bigatuma nkiyo waguze nk'imiswi 100 ugomba kuyorora usanga ukujije 200. Intamba migira kabiri nibyo kujya byazo byazimbye cyane byaraduze ikiro cyara kwigurwa hagati y'amajana 8 n'igihumbi ukigeze mu 1600 igihumbi n'amajana 8. Nkuno munsi tuvuge nk'isake nziza nigurisha nk'ibihumbi 25 27. Iyo nkoko mu minsi heza yagugwa ibihumbi nka 200. Abo badandaza bavuga ko n'ikibazo c'ikena ry'ibitoro gituma kuzunguruza bigorana bikaduza n'ibiciro. Tumushimire mugenzi wacu Jean de Dieu Irakoze. Igikorwa cyo gukura abana mwibarabara ko si camashira hamwe ahanini ahubwo cokogwa gihereye mu miryango kuko hari bamwe barungikwayo n'abavyeyi babo bivugwa na Christine Ntahe akaba yabivuze kuri uyu wa mbere akaba asanzwe aserukira ishira hamwe Bongest mu gutegura umunsi mpuzamakungu hariwe umwana w'umunyafrika usanzwe uhimbazwa genekezo ga 16 ruhenshi. Tumukurikire. Ntitwifuza kuguma hahandi, twifuza yuko abo bana twobateza imbere bagatera imbere kuko mwumvise ko ari naryo hangiro. Ikibazo c'abana bo mwibarabara ntimwibaze uko ari kibazo kizotorega umuti n'amashira hamwe. Amashira hamwe ego niko arakora uko ashobora, amashira hamwe afasha abana bari mu ngorane mugabo si igikorwa c'amashira hamwe ahanini kuko igikorwa cotangura hajya ku muzi w'iziko. Abavyeyi bubu ego bari mu bukene bwinshi mugabo nabo baratuma hariho abatuma abana kuja mu ibarabara. Hariho abavyeyi batuma abana mu ibarabara genda mwana unzanira iki, genda unzanira uduhera dushobore gusuma. Hari n'umwana kubarira ati jewe ndi mu ibarabara nije nsuma nzanya amahera duca turondera ikiro cifu
hari n'umwana agira ati nzova mu ibarabara ruko ndose igitenge nka mama none uzobona abo bana bazobaho gute nico gituma ni nguvu zitegerezwa kuva henshi zitegerezwa kuva muri leta naho igerageza zitegerezwa kuva mu miryango hanyuma kandi zikategerezwa kuva mu mashirahamwe hamwe kandi zikategerezwa kuva no mu kibano hamwe tugira tuti umwana si uwumwe umwana n'uw'igihugu. Mu gisata c'amareresi naho ngo harakenewe ivyumviro bishasha muri ico gisata byashiguwe n'urongoye isabukuru ry'amareresi mu Burundi mu nyigisho zatanzwe kuri uyu wa mbere mu bijanye n'ubuhinga bwo gukora amareresi ku Garose Ngabo. Ireresi ni igikoresho gikomeye mu kumenyekanisha akabona ko ico gisata coshigikirwa kandi kikigishwa ugwaruka. Nikore ninazwe muri urwo ruganda rw'inyigisho ku bijyanye n'amareresi iterambere riciye mu mareresi ni kimwe mu bintu nyamukuru byari byakoranije kuri uyu wa mbere abanyamwuga batandukanye. Igisata cyo gukora amareresi ngo ni igisata gishasha naho biruko ni igisata gikomeye gishobora kwinjiriza amafaranga abanyamwuga ndetse n'igihugu nk'uko Leonce Ngabo umukuru w'isabukuru ry'amareresi mu Burundi abisigura. Ibintu by'amareresi uyu muri iyi myaka si ibintu by'ukurota subugenegene n'amahinguriro ico bita industrie culturelle cinématographique. Urumva ni ikintu gikomeye kuko gitanga ubuzi gifasha n'abantu gutunganya imirimo yabo no kumenya kubaho no kubeshaho imiryango eka bagafasha kandi n'iterambere ry'igihugu. Murazi muri vy'amareresi yo twerekanya amasanamu abo hanze batari bazi igihugu cacu bakimenya ku masanamu. Abantu benshi ntibazi agaciro k'amareresi ku bwa Nadege Butoyi ahinyanyura amareresi abarundi na cane cane ugwaruka rukwiye guhindura ivyumviro mu bijanye nuko babona ico gisata. Gukora amareresi si gutumwanya. Gukora amareresi hari abantu bitunze muri ubu Burundi, hari abantu bitunze kwisi, numwuga ukomeye cyane iyo umuntu ashoye gukora uko bitegerezwa kikamubeshaho kujya dufata abaganga ko babeshejweho no kuvura. Leonce Ngabo ahamagarira ugwaruka rukora canke gwipfuza kuja mu gisata c'amareresi gukora ku bwinshi amareresi aho ishusho ryiza igihugu. Arakoze Nikore ni nahatse ningaha makuru twateguriye cyarangirira ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikira mugire ibihe byiza aho muherereye naho butaha.